no mu entrepreneur muri hikori ico kintu girigenda yizarikata ego uje gutanga dime muga utanga ikori ushobora ko wujuje umuntu bivanye n'ingene les apparences juste ko nyene umubonye kawe we dufata ubonye umuntu akubona ngaha atuvuga atumvise ibintu uri kuravuga notanga iyo kori canke icicumi nakubeshe tunabwiye ngo ndakunda gucokoza ndiko ndasenga abana bavuga ngo ngerageza ngo uzombona iyo ni imana cyo bigateye cyose ndashobora kwepanya mugabo ndaguha 10%. Ego urumva ni dimi 10%. Unyigishe kubika yandi niho rero mvuga ni kuba umukristo no gukora bira muri byose c'est pas seulement gutonda mu isengero c'est pas seulement Salut guys, muraho murakomeye. J'espère que meze neza, mukowe neza. Mushima Imana nko natwe dushima Imana. Ni Gloria Munezero kuri micro. Ndikumwe na Darcy, sijya mbere tumwakiriye hano muramuzi. Ndamuha ikaze aturamutse, hama tumwifurize n'umwaka mushasha twarukana muri 2023. Ego, umwaka mwiza go. Kubera umwaka uko BITV igira viewers benshi, abasubscribers benshi. Ni bangahe target uyu mwaka? Mwaka jaka kwita 50,000. Uronke rero 60,000 njire ko na bonus. Ego turamutse abakunzi ba BITV namwe umwaka mwiza zobera umwaka ukururanirwa umwaka wo kumenya Imana gusumba. Amen. Wo kugira success mu migambi yanyu. Tutanguriye kumigisha myinshi murabyumva Darcy yazazaranye n'abavanga amavuta. Yazanye n'amavuta menshi nawe bize bikubera uko. Amen. Nizere ko utanguye neza kamwe. Byose bigenda neza nko wifuza. Twe watanguye neza vraiment nari muri retraite. Donc kwa gusoza eko cyari bitesa eko nizera ko nabandi bose bahezagiye twari kumwe. Sino eko muri retraite vers la retraite. Umwiherero genre no urafata umwaka enfin pas umwaka urafata umwanya ndazi soit 3 jours soit une semaine canke kugira ngo utuze hama wevariwe hamwe n'Imana uko wagenze mugabo si nko baba bayitse rya mbere ntihabona n'ibindi byinshi bihinduka ugafata n'ibyo mufata utangura umwaka ufise amahezo risho mashasha mu Ubukristu mu kazi ka misi yose kubera no mu buzi busanzwe urumva umuntu ngo yagiye muri retraite kubera ki bakoresha nyene n'ibyo en fait urumva c'est se retirer retraite ni no kuva mu byo warurimo ama uka selon hariho n'ama retraite professionnelle aho bavuga bati ukava mu ndahita nko mu gisagara canke mu ntuze ukavita tugiye ahantu hatwenyene utakeringa ration udakeringa ibiki mu muhira abana canke iki mwaka buri ahantu wavuze uti je me retire de enfin ya ndari nsanzwe mba canke ije ndari routine ndari nsanzwemo kugira ngo nifokalize ku kintu. Okay, urumva bishobora kuba by'akazi ibyo kumana ibyo kwiwewe nyene kwihotwa hayo n'abayigira bonye bavuga ati je ndafashe twajongera ngo ndabe ngira gacere kadewe bon après mugabiro biragoyantuka umenyereye ntibigoye genre nk'umusi wa mbere bigenda gute nane muri bon à part ibaye sujet blanc oya dukwera kenshi yasaba gutekana d'abord hanze gutekana silence extérieur niko novyita hama rero kugira ngo ushobore kugira afite silence intérieur aho wiyumviriza wenyine wiyumvira bimwe abantu batinya kugira introspection kuko ifako dufate kwigize wenyine ukagira introspection kiraba ukavuga ati mbega hanitwara neza hanitwara nabi inofata ingingo binsabiki bisaba afite ku buryo uvuga uti mvuye nga ingingo ndayifata barakunda gucokoza mugabo bankubita hari abantu ba n'umuperezida bavuga ngo yafashe retraite ngo acaza abana afata ama resolution atesa kwera yabaye urumva biragusa yari personnel mugabo sinzi nyene akacaza ubivuye muzo n'umuntu mushasha atwa haba hari ikintu cyashahindutse muri donc wigize mu mana ho ni okay ntiyari yasije no munsi
ikiganiro ni Tutafanyaje. Babizi Tutafanyaje ni ikiganiro dukora une fois la semaine, tuba turiko turavugana ku bintu, donc ibintu ibibazo umuntu wese ashobora kwibaza, darsala vyibaza undi muntu wewe aho uri kuraturaba uracibaza ico kintu hama tukagerageza kuvuga uko tucumva, hanyuma uwundi muntu nawe arashaka kuronka ingene akivuga bivanye n'ingene wewe yabibayemo canke ingene yagizene uko abirimwo akabitubwira muri commentaire canke kundi kuntu. Rero uno musi Tutafanyaje mbere dukoze muri 2024 uno musi niyumvire ko dukora kuri ubukristu n'akazi birakunda biya vike turiho kandi tugerageza neza kubikunda bigenda gute kuba kuguma uri umukristu mwiza mu kazi birashoboka? Ego birashoboka. Icambere nibaza yuko birasaba ko warakiyeze nk'umwami n'umukiza ubugingo bwa Yezu canke Yesu bose ni bimwe nuko wakira n'umwe n'umwe mugo kamwakira nk'umwami n'umukiza hama ukamera ko agenga ubuzima bwawe. Kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza turakunda kuvyumva abantu bose barabivuga. Mugabo mu gihe uba warabatijwe tuvugiye ku bakristo abamizunani tubakomeriye mu tubabarira warabatijwe bitandukaniye hariho bon sinjije kwigisha katechese mugabo hariho novuga gute kenshi batisimu ni kuvuka bwa kabiri mu mpemu no muri mutima mu mazi no muri no mpemu no kuvuga ko saswa bajya bagushaka amazi hejuru donc batisimu katolika canke kuba immersion mu mazi muri piscine canke mu mazi menshi hose ni kugira ngo uve ko kigiye gicumuro original péché original ubufise hama umuntu mushasha c'est vrai. Mugabo rero kwakira Yezu umwami n'umukiza ni added value kuri iyo ntuze ni valeur ajoutée ni genre ego tu as été converti. Mugabo cette fois si tu lui donnes ta vie en fait tu lui donnes ta vie kugira ngo abari wabuyobora ibintu byose amati oui je veux kugira le oui il mourra disons le volant de ta vie kugira ngo donc l'image donc voilà ubuzima bwawe kugira ngo abari we akuyobora ko kenshi afite abo barabona imbere yawe arabona naho utaburabona umuntu l'homme propose de dispose wowe ubona igicapo cyawe mugabo wewe ntuzi hari naho buri kintu ukababara mugabo ufunga kwevisa no truc qui aurait pu t'arriver kandi kitabacize. Nibuga rero mvuze nti ndamuhaye ubuzima bwanje ni ndabivuge gute je veux bien qu'il me guide, je veux bien lui donner iyo ntuze yayivona kugira ngo abari wanyereka aho nja ari wanyobora kandi iyo bimuhaye byinshi birahinduka. D'abord birahinduka kuko hari ivyo uheba donc tu dois sacrifier bimwe ibi ndabihevye ibi ntivyari bizima je laisse kugira ngo ndazi ugiye gute kujya ko ibintu biri meilleur ego voilà finally on va se dire en fait lâcher prise pour pouvoir avoir le mieux. Murashobora kwibaza muti natwe kibabajije kibazo ubukristo n'akazi umuntu mu kazi ahura n'ibintu bimugora byinshi ahura n'ama challenge menshi utegwa stress nibi umukozi arashobora kukubera ikigeragezo step umukoresha umukozi mugenzi wawe ubiki urumva bivanye ni Natasha ufise muri ako kazi kariko kose cyangwa usanga ukorera no mu mafaranga birakutirimutsa umwana genre ivyo onye nkama nkaca mvuga ni est-ce que bira none bikunda gute bishoboka gute icambere ntishoboza ushobozwa na Yesu n'Imana ibiguhaye mugabo jewe ma principe mpangenderako nibaza ko bamfasha ni d'abord kuba vrai kuba jewe no kuvuga nta gauche à droite ikintu cera kera ikintu cirabura kirirabura no kuvuga nta sinavuga gupenderera canke guhengamika mugabo ikintu gikuko categerezwa ugombye gucisha ku ruhande kenshi abagiyemo twisha en fait uri kuratrisha ikindi naco ni ndabivuge gute ni ku mafaranga amafaranga kuko naho nyine afite genda kumanda bita kuba mukuri kubera nimba abantu teza guhemba apana ko banyanganye apana ko you make profit hama gucubaha du pourcentage de kay nimba mwakozi diri mukunguka niko mvuga nabo babikorera canka abafisa abakozi bakoresha novuga uwakozi diri ukunguka
mwunguke mwese kandi kuri paza zindi mwateguye no kuvuga uraba uyu wiyakoreye ikorwa ciwe kivara combien de pourcentage mu kazi twakoze haba mu yego hari yacu bavuga nje nazanye imitahe neza kunguka sinaze ko mwuka mugabo ntumurenganye ofete ntumurenganye ntumuhe urazi combien buzaba musagara buswe bwoyo umuhaye amahera yo kugira arapavya no kujonya les deux bubas mivanye mugabo ndikumvuga bivanye na taye mwaronse kandi kire naco iyo kenshi mu mukozi umufashe nk'umugenzi canke iki niyo vyansara arabibona donc ntazoza kuvuga ngo ni wagi boss we tabana turagoye ku mafaranga ubwo still je en tout cas d'après ma petite expérience nuko iyo mwakoranye neza n'abantu ukamwereka ati ibintu byameze gutya atamanyanga apana kuza kumuhenda ngo twaronse umba majana ngahe ari koronse miliyoni ugasanga uri uratera imbere wenyine we voilà agomba kugiye gutera imbere wenyine umuhe la part qui lui doit hama kuba koresha naho mu gihe bafise ni bariho kububaha d'abord kuko ni une autorité waragiye munsi donc si kino savga ni bambe si choix oya musanzwe as long as he's your superior you have to respect him chanera ni sando voix en fait umukoresha wawe utereza kumwubaha icyo ni cyambere niyaza ko no mu mana niko nta passage biblique menshi nzi mugabo iravuga ubaha en fait ton supérieur c'est un proverbe canke je sais plus mugabo umwubahe hama mugabo nawe akubahiritse afite abadani de sens ni jentegereza hama no mujomanya nokorera ku gitsure ariko kubaha nivyo ugakorera ku ntuze mugabo ndio bije gukorera ku gitsure atari hari wana baba ngo kano shane pala ngo swidas ngo hakayabo katari ngo imbeba zerera ko ngo zerera ku meza cyane bavuga ego ugasanga uri kurareka gukora ikintu ko atari hari ngo ntambona donc die menya ko nukorera gisure nukorera wowe urafite utegeza gukora je ndakunda kwidoga mwana wandi utera ibinebwe imana mbabarire mugabo nuko benshi sinzi nyane usanga nyane ni nzabikora nejo umva nimba uri fise contrat déterminé utugomba nyebwa ati bon ntazanyirukana as long as nakoze ikosa riri grave kasanga urimenyereye nimba hari abantu babakozi ba leta canke bakorera twa mugabo petit surveillance ari kirenga ba wewe ofete ba wewe hamukuri cutegerezwa ukore nimba uvuga uti je bampaye asinyasinye kora tel tâche bikore nkuko utegerezwa bikore nkundazi umukristo ategereza kubikora ngaruke kwa Kristo uvuduvaye ko yimuri umukristo wemereye tâche office niba ni vile krama bireka muri kurakora bireka ba wewe hama ubeko turiko turavuga ivyo wonye nje nibuka yuko bon turiko turavuga ngira ngo peut-être nko mu buzi bwa leta canke mu kintu usanga kenshi umuntu menga yari menyereye cyane kuko abantu bikorera utwabo urabizi yuko bavuga ngo basi turavuga gute umenga ngo akazi kabo nikabaranyica bavyita ngo nibaranyica mugabo bobo usanga nko bukagenda nko muri bank kwa muganga canke ugatonda umunsi wose umuntu akari muri bio ugasanga yibere no kuri telefone ugasanga ni antiko vraiment ntari karakwakira neza bikagutirimutsa wowe ushobora kuba uri n'umukristo ugatirimutswa n'uwo muntu canke n'uwo muntu akaba ari n'umukristo canke umuntu nyene yemera Imana asenga kandi noneho tureke no muri ivyo nibaze ko umuntu yategezwa gukora njasaba n'ubukristo yego nivyo ni valeur ajoutée mugabo umuntu ka muntu uziciza nikibi en fait la question ni dufatire nko kuri abo bakira abandi iyumvire nawe yabo uri mu kibanza ciwe vyari kukuryohera ugasanga uratonze umunsi wose nabuzi bwawe bwose wabwishe kubera yuko uragiye muri yigishe uragiye muri ijya hose ya persona canke ni bariko baranakwakira akavuga ati rindira nzonda kwakira ukaba uri umukristo ukora ivyo bintu uyu mwaka kubera umwaka w'indoka ivuge gutyo hoye mugabo isufi kwiyumvira mbega yaba ari jewe nari hajyaye vyari kunryohera mbega yaba ari umwana natumye mfate ko wose umwana akuze hama kamutevya gutyaye mfate ko ndi mu bitaro ndi muvyeyi hama kagenda gutondera muri pharmacy umuti cyangwa kagenda gutondera service y'inaka vyonjohera bariko bafatira gutyo umwana cyangwa bariko bafata gukishintu je natumye ugasanga icyo dashaka gukorerwa hagikorera uco dashaka kuba gukorera nanto gikorera uwundi muntu okay aho ni mu gihe aba ari wewe uri mu makosa rero mu gihe nawe bariko uri kuraba no urumva
kuko urumva hari ibintu bidutirimutsa vyinshi kamwe barabona ugasanga mbere nk'ubu wivuye muri retraite wavuye uri mushasha ibiki n'ibiki ibigeragezo bikaca bizari isiguma ryayo wewe wagiye muri retraite wowe uri kuragerageza ku wundi muntu mushasha mugabo hariho uwundi muntu hari ikindi kintu kiguma kigukwega aho gucumenga vyose byagutegereye mu nzira kugira ngo bikwiteko bigirene nawe utegetse kwitwara uco witwara gute cyambere cyo hinduka reste vrai kandi reste vrai ibintu byoroshe je l'avoue mugabo j'aime partir du principe que nimba ngomba guhindura isi mbanza kuhindura jewe hama nihindura jewe peut-être ko wowe undaba ushobora kugira icyo uhinduye umuye kugenda uvuga nimba ncamwe barabara nkumva ko notora igintuze genga ntihacafure biragoye kubwira umuntu ngo biroroshe kubwira umuntu ngo uratora igipapuro yabonye nawe kugitora wamuhaye akanano nawe ufite nuvuga kandi baravuga ngo siniyabakiriye ko nari ntinyakiriye mugabo ni simaki twakire ufite mugabo utegereza ko impact aho tugeza genre umuntu wese ari proche yiwawe akabona ati antuka ngira mpindure kubera ujye yarahindutse niba yarabishoboye nanje basi ubunye aranyespira bivanye n'umuntu yabaye nimba ari abantu abanespira imana yabicubahiro mugabo ni voilà c'est ce petit geste en fait bakora ngo jewe mbaye offense canke nkorewe nabi je siminduka byoroshe urazi kuja gusenga ku mugoroba usabira ikigongo pardon seigneur ko iki kintu ntacakiriye neza mugabo mpenzo cakire je hanyuma le soir donc kugira la prière horiza la journée mugabo en fait usabe nguvu nzukwa muri isi hama peut-être que bikunze ijo uzo ko impact muri hande yawe soit par des paroles soit par des actes mugabo dans tous les cas hireko niwe uhindura uparvenye guhinduka peut-être ko uzo ko impact peut-être ko uzobwira ijambo akayumva kubera ko arazi yuko ikintu nawe urakigendera mugabo azonongazi not doing that tuvuye mu by'akazi gatoya tukagenda mu buzima busanzwe ushobora ko wujuje umuntu bivanye n'ingene les apparences juste uko nyene umubonye kawe we dufata ubonye umuntu akubona ngaha atumvise ibintu uri kuravuga atagize nakabona juste umuhungu ufite amadrede kubona mama biriko birasa n'ivyakirwa nibaza yuko n'abavyeyi ubunye ngira ngo peut-être niba navyakira cyane ubigenza gute genre kuba umukristo nawo mu buzima busanzwe muri societe canke mu kimugiye abantu umuntu wese akujije uko ashaka ukagirane utakuzi canke iki oya jewe ngira ngo nukubera peut-être ntaraba cyane ico wunda nyiyumvira jewe ni jewe ingene niyumvira ingene imana ndayipleza canke ntayigira abasigaye nukiye tutotahura na buke mugabo ico novuga ni nuko usanga umuntu nakari yivuga canka gira iki oya sindi ko no umva tuvugira ku muntu ndivyo ni wewe mbonye ni wewe oya jewe perso nta tabinywa tureze umuke ama ntanzogaye mage ko ta dineri bimbuza canke intuze mugabo ni ndabivuge gute ni wewe ni jishwa yanje ni shwa yiwanje kuko antuka ntitwahuje n'inzoga ariko ushobora kuba urabi unanywa n'izo nzoga canke unagize ni mugabo kabura umuntu uri vrai oya en fait le principe ni nabiye ngaruka handi no kwavuye ukavuga ati ndazi nimba wowe binywa ku kayoga modera bon firma kinasema bamvuga ko sibishitsa still mugabo kandi kinacho je ndiko ndamufatiye ku usage alalongiye kuraba muri kahise ko Burundi si jambo rishasha n'ikintu usage si kintu caje jange ejo vyamiyeho peut-être ntwari buri aussi bien triste cyane nkuko buye bimeze mu ngaro nanje ndabizi ko ndafise nyokuru wanje yarigeze kumbwira yuko yariko nukuri atabobeshe burimo ndabivugiye nga yarambwiye yuko Bernard Bududira Jean Musenyeri barakuranye Jean kera ariko aravuga yuko yarabufise ngo barabusiga agahama yavuga agahama no kuvuga ni teinture yari teinture ya rouge basiga
umuntu yaba afise ayo uyo mishatsi rero ugasanga imishatsi donc muri iyo teinture bagira babigira mu mastafari bakayafyonda ngo bakagira hanyuma igashiba rouge bagaca babisiga sinzi ubundi ibintu babivangatiranya navyo mugabo urumva n'ibintu birabaho fait justement si bishasha niyo ndavuga je ndakunda kwita experience culturelle donc tuko dupima ivyo bagira kera abana nka bose bon quand je dis kera c'est vraiment il y a 200 ans cyangwa plus baba bafise ubusagi kandi baba abahungu of course abahungu n'abakobwa bose abakobwa ntavyonze si je ndiko ndabikubwira uko nabitohoje ko uva ufise bose asa naje nije barabukura mugabo kenshi benshi hariyo antuka benshi baba bafise ubusagi bakibatoye je ngana rero why not urumva rero baba bafise ari batoya mugabo urumva amaze gukora je l'avoue twera tonde vous twagize turi batoye c'est le tour d'âge by the way ni le tour d'âge oh yeah bon j'ai des expériences que tu as fait ni kuraba qu'est-ce que ça donne bega byari bimaze cyangwa byari bon après c'est un choix personnel nta numwe nsaba kubigira atavyumva nta numwe nsaba kubigira batavyumva kumwe nabo bari kumwe n'abari hafi je veux dire umuryango canke iki mugabo ni urumva ko nawe urabivuze musenyeri umvyendi afara musenyeri bon urumva cyo yarari musenyeri ntiyarazi ko azoba musenyeri mugabo urumva yarabifise en fait urumva ni kujuger umuntu pas son apparence ne kwihenda d'abord pourquoi juger pourquoi juger ni na pêche bon kujuger yego kuko le seul Dieu est le juste Dieu est le seul juge à te juge le jour du jugement dernier mugabo kwiki wiho urusha gukujuja umuntu jewe uzorusha nta kibatsi mugabo si byize urumva ashobora kuba ariko aragutimutsa no ugasanga naho twereka muri ibyo umuntu ukabona ukaba ugatirimuka kubera uwo muntu kandi nibaza yuko hari ahantu bavuga ngo harago umuntu genre azobe kubera igitsitaza ntavyo nzi nyene babikurikiranya mugabo la base ni d'abord imbere yuko uja gukura akatsi kari mu jisho banza urabe ko wowe uri clean ugasanga uri clean uca wipermeta kuza wawe ndi utaracumura ndamutera ibuye d'ailleurs sigicumura oya sitwa nukuvuga kuri ibyo byonyene mugabo en fait on se peut pas vraiment se permettre kujuja umuntu wewe ahubwo wirabe urabe ko wewe atakanenga ufise tugariko ivyo byo gutse ko turavuga irabe ko atakanenga ufise irabe urabe ko ata ndazi il y a toujours un travail à faire qu'on nous dit hama rero uvuga mu bingo avant d'aller présenter ton offrande à l'hôtel on va d'abord te réconcilier avec ton frère en principe tu juges quelqu'un tu l'offenses imbere y'ukuja gusura kuja kwina haza va d'abord lui demander pardon nahatavyo baba bamubwiye bien sûr va d'abord bon la question ni umutima wawe uraguha amahoro okay ni kurumva ni wamwofashije bati pardon je t'ai mal jugé nakana dukufate kujyaje makuru avuga pardon hamukende usaba ikigomba hama ugende kuwoshipinga wao atakubabariye itoke ni wewe wakoze devoir icyo wategerezwa wewe wakoze utegerezwa la base hama hasigaye c'est le travail à lui cyangwa elle yikuja kubabarira ni process yiyo ngawe wewe wakoze utegerezwa d'abord excuse toi okay donc nana kimwe kitakunda muravyumva il se fait juste ko tuba vrai yego no mu entrepreneur muri hikori ishe kintu girigenda yizarikata ego uje gutanga dime muga utanga ikori kugihugu kine ikori tax no kuvuga nimba warinjije amahera yatangira ikori kandi utabeshe apana koja kwanirisha umwaka apana yukuja kuvuga ngo hinjiye 200,000 winjije 400,000 canke plus nimba winjije amahera bega qu'est-ce que ça te coûte bon ego ça amahera gabana mugabo ntakabanuka by the way ko ni 18% canke less than that nuvuga wowe wayaciye kuko tuyatanga igihugu kirakene ibarabara rishaje icangeri gukuranga amanyido pool winogo urumva sakene kubaka n'ayandi mabarabara dukeneye ko turiduga ngo susumo ngo rigidezo ngo ibikini bikora neza mugabo twe twakoze iki nimba wakoze icyo utegerezwa ega nawe bihera ofete nimba je umuntu yinjiza amahera ku gatwe kanje ku gatwe kishira hamwe nimvye gutanga ikori nimvye impôt tax ces trucs obere famara gufasha gusigura ati uteza gutanga yaca nk'ibiki mugabo camura we voilà ushasha un comptable agufashe mugabo mutange ce que tu dois donner biraryoshe je nakubeshe ntari nemenyoherwa nk'ingihe meje gutanga ikori ntarutanga ikori gute bon uduhaye nk'akaroro nibo wikorera utikorera si none igihe entreprise ama marché ben je vais faire mes taxes ndaje kora mukonta bati mparurira
hama akambwira no munsi uteza gutanga amajana ngahe hambwa cukuramo naho batabaza ko tranquille kaje kuyatanga nakubeshe ndabiryohererwa ibyo ntashaka kukubwira bon après urumva ngene ça fait mal à la poche uko urumva havuye hazigara ikintu ze muko namamvuga none nimba nayaronse pwe kintu notanga iyo kori canke icicumi nakubeshe tunabwiye ngo ndakunda gucokoza ndiko ndasenga abana bavuga ngo ngerageza ngo uzombona iyo ni imana cyo ndebye je sindashobora kwepanya mugabo ndaguha 10%. Ego urumva ni 10%. Unyigishe kubika yandi mfashe ko nembestishije iwawe tubara twika mfashe ko kandi muganira talk to God as a friend urumva handi ho ucumutinya caba yamana iri distance caba yamana no ni iri proche plus qu'on croit turayigendana deja mutima wacu hasigaye rero kumenya kuyumviriza hasigaye kumenya kuyiganiriza ukayikuyenyene kumujama hama ukayibwira ati je nkumva mu mwaka waruheza ari cyangerageza ati mana nukuri sindashobora kuziganya please help me iyi dibe basi ndaguhaye you see iyi dibe basi ndaguhaye ibe nkaka investissement genre ndiko sinzi ko ndiko nagereza mu ego mbitsi wawe unyigishe ingene wana yarandisa atandonga menshi kandi ndabikora babaza kakaboneka cyane naho nkavuga nti ibana unyigishe ejo nzashobora kubika basi kandi kangine ka 10% kuyo naronse kugira ngo ushobore gukora ikindi kintu ni said ikori kwa leta kwa Cesar Imana kumana ego hamuga ugasikara baho kandi nibaze ko vuma tacho vyica so ndakwije ukuri wayaronse ukakwa ko 10% ntupfa akorona ko no hagu ni blessing upon blessings urumva ni birongerekana si ba twara tukunda ko bavuga di muga vraiment vya taxes na nijambere n'ibise mwana ariko arabivuga ko il faut donner des impôts kwiko wirukanga na fisc aha turavuga umunsi twagezeho tuba millionnaire milliardaire tutangura kugira ibyo bita ama paradis fiscaux aho uja gucreate ayandi ma entreprise kugira ngo bon abagitabura zakitahura mugabo kugira ngo wishape à la fisc wishape kwikora ariko usanganye n'umuntu vraiment nivyo babitreka kugira ngo donc twinjeje amahera mugabo kagerageza kubitreka wana mugakora na comptable mugaforogota kugira ngo murabe ingene biranuze ya ishasha kugira ngo ntite kumiriko no why this niho rero mvuga ni kuba umukristo no gukora bira muri byose c'est pas seulement gutonda mw'isengero c'est pas seulement kugira ni ivyo bintu byose niba wicaye ahantu mukazi uri kurajisha umuntu niba uri kuragiranye niba uri kuratira mutundi muntu mukazi ukamusanga uri kuramubera ikigeragezo niba kurga tugerageze duhindura muri 2024 nouvelle année nouvelle résolution tangure tu dufite ngomba gukora umwe wese kuca afite ni gukora icutegerezwa isi juste kutacirengagiza uko ibyo byose ni ibintu twategerezwa ofite mugabo ucirengagije biranka nyene urumva ubuntu buri kugira mu nzira yo hanyuma none en tant que jeune biroroha bon ni service challenges ntakubwiye ko ntivyoroha kuko sometimes turakenera gusohoka turakenera kwa niki ukamenya kutarenza amarimi tukamenya ko nimba ndazi bagiye mu karaoke yimba ari tuze uravuze amasaha guta hakirika kubera yumva we abacunda ifutse ko mugabo umiriza umutima wawe ukubwira ko umutima wawe je nibaza afite urumva ikibazo gihari niki urayeyo muskukira ugenda gute nuca wiri kujyana nuca usiba dimanche gusenga nuca nimba ari vendredi nta kindi gipfa make sure yuko afite niba atakindi wica niba atacuri kurica uriyo niba atacuri la question ni voilà la question ni kwe ku expose en fait kwe ku expose ahantu ushobora gukura kwandurira ica davite gucyoye kwe kuja ahantu uriska kunywamo ya 2-3 ucurenza ko zine zitanu ucuborego ucusigara ukora amakosa ni afite nico ni wewe uvyumva gute iwe Imana ni wewe wikubwira iki icyo rubado uvuga uyumviriza yibaze iskitori s'il faut toujours ouvrir la parole de Dieu mu gatondo canke le soir ugafata umwanya ugasoma Bible misios kugira ngo wumve iki kubwira as long as kugira ati ni sawa nimbi gutumye kuja guhindura muri boîte okay bigutumye kuja ku je sais ko nabyo nyine ushaka kumuhamagara nabyonze mugabo me pishwa ko uri cohérence de vie ni mane yawe nivyo ukora na sociale rero voilà
kandi na lo social irakenewe muri mu Kristo mwe ego je me dis le social urumva hari umuntu usanga ari inyamwigenda ko genre gasanga non afite ivyo oya hari abantu b'abasolitaire nje ntawo bajija mugabo urumva ni est-ce que ndavuye gute hari abantu bari solitaire vraiment kandi on va pas les juger kuri ivyo bya kamere ka mugabo en fait urumva hariho aussi na société tubayemo twe tubayeho dufashanya ahandi ni umwe wese ari imenya mugabo jewe tuvuze ko mukristo muri sociale numva ko ingene ubana nawe mubana nimba mubaye mu rupangu muri inzu zibiri mubana gute mu kubabita gute n'ubu umuntu abatirimutsa n'ubu umuntu agumashwana n'ubu umuntu gukuri toute amertume toute calomnie sorte de votre bouche ni bibi bintu Ephésiens 4:31 mengo ni bibi bintu bikubesha uri umuntu mukristo n'umuntu wamana ishavu wamana inzigo sa nibijana sakol Paulo ni ubuhumbu nibijana en fait urumva muri social ndazi abo mubana mubanye neza nimba ufise umukozi umufata neza je dire umuboyi cyangwa umuyaye benshi turabinegirije ushaka kuri umukristo hama kugenda wamuke mutima umuyaya wawe wabana bawe je dire cyangwa umuboyi ushaka kuri umukristo hama ngo ntumuhembe ku kwezi nkuko utegereza ko doesn't work urumva ushaka kuri umukristo ngo ndazi wamushwana n'umubanyi ndazi ubwo buntu bwose twabuntu ubwo tuntu basumenganwe signifiant nibwo burakora uri umukristo une cohérence de vie ijambo ry'Imana rikubwira iki ubibanamwe gutyo no muhira mwaba bisigaye byuko socializa no gusocializa mugabo nyene ukushaka uko wewe ubyumva ukurongo yeah nizera neza yuko vraiment handi kurahakuye ijambo sivyo none urahakuye ikintu urahakuye donc tuba abantu bari vrai je numvise icyo nafashe gusumba ibindi ni kuba vrai no kuba vrai utofensa mugabo kurashaka kuba vrai ngani wiyafuta ibintu kuba vrai donc ndavuga gute utirimutsa abandi ko ndashaka kuba vrai ngwa nti jewe wana ibintu y'ubuntu mwafu birakuraba wewe ukushaka jewe nashiza ha wewe ibisigaye oya turamukara kwa flexible turamukara kugira ni bonne cohabitation n'abandi mugabo style en fait nivuga vrai kubera vrai yevita hypocrisie vrai yevita sois vrai avec toi-même wiyumvire n'ubundi ufite nija no mugira iki iye ntigi nabivutse wishire muri place y'ubundi muntu uvuga uti none mbega iki kintu ndiko ndakora esko yundi muntu iyo bari wari karakinkorera byari kunyorohera byari kunyohera ico udashaka kuwunda kugirira no kwigirira abandi dukundane Imana dutumirira gukundana ukunda abagenzi ukunda mukakiya kintu kiragoye ukunde mugenzi wawe nkuko wikunda wewe nyene ego kiragoye gose nivyoroshe ukunda umuntu nkuko wikunda wewe nyene antiko musi tuzogitahura tuzoba turabenanda nibaza ko vraiment kigoye gose ndakushimiye cyane rero wakoze kuza kandi c'était un plaisir gupartager bikeye umuntu abamaze kumva cyagaragaza kugendera c'est pas ko ndumwirana ntibameze bon yego ni juste yuko ugerageza kuba hariho umuntu nigeze ko nari karavuga ati jewe ushobora kubona ndiko ndagerageza guhinduka cyane ndiko ndagira nitwabura mu ibarabara ukabona vyanse kwapa ko genre ucuvuga ngo ucuja hariya mu ibarabara ngo wa wundi ngo yamye ari haya ngo avuga ibi nibi no nibaza ko umuntu ntagerageza guhinduka kugira ngo agenda aremeza abantu bari bo bose ni juste ni kugira ngo ugire ico uhinduye muri wewe hanyuma nko kwabivuze ari ukwigana cyangwa ukurabirako ari ikintu cyoshobora kumufasha nawe kizamufasha c'était un plaisir mwakoze abakunzi ba BITV mwanda yimukurikirana target ni 60000 apana senga nishize kuri tezeno 60000 uko bizogenda kose kwimariza bishaka bizoba biri vyiza gose naho twokongera ko 5 canke 10 bari vrai kunyenye bari fidèle nibaza ko bizoba biri vyiza nawe rero ndakwifuriza umwaka mwiza watwifurije umwaka mwiza ego merci tuzokora byose bizobigende neza amen amen ni byinshi navyo uri umuntu ari vrai uko nyene uri kuravuga en tout cas je nukuri kumva ko ari umuntu yumvira ko vy'amataxi birantangaje ico kibazo turanizi brema mugabo ni ikindi kintu ndahakuye jewe abantu tuzi abantu batwika ibintu turabe tugihindura nouvelle résolution ndabashimiye cyane gose wowe nawe ushobora kuba ufise ingene ubona ibitwari ko turavuga ushobora kuba ufise ico wokongerako ushobora kuba ufise hari ico nogura mugabo
mu majambo donc mu mvugo y'urupfasoni urashobora kugira ico urushikirije gishobora gufasha uwundi muntu uwo ari we wese atagutukana atagushwana hanyuma nakoze mwese tubandanye tuba abakristo tubandanye tuba abakristo ego n'uwutoba bari umukristo no donc dukoresheje ubukristo abantu bafise ubuntu bagendere ubuntu umukaba Imana bane namwe abe mu byanyu no mu banyu bye